Murakoze cyane. Ku izina nitwa BIRINDAVYI Léonard. Nkaba ndi umwe mu bastajere bashoboye babasabye stage muri Paeej bashoboye kuronka ngaha muri DH TELECOM. Muri DH TELECOM watanguye kuhakorera kuva ryari? Dosi twazizanye mu kwezi kwa 12 ariko twashoboye gutangura ejo niho batutumako kugira ngo tuze gutangura. Ego mbega wari wize ivyigwa bijanye n'iki? Jewe amashuri yanje nize muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cha commerce marketing. Uno munsi turabona ko amaze gutangura stage ngaha muri DH TELECOM bakwakiriye gute? Ubwa mbere na mbere ico no tangura no banza gushimira uwiyumviriye gushinga ino society kubera yaratwakiranye bwira n'ishaka, yaratweretse neza ko adukunda, yipfuza no kudusangiza ubumenyi afishe. Tugishika ngaha twaje tuzi ko tuzohava tutaronka ikintu twaje kurondera, cyane twaje kurondera ubumenyi. Yaratwakiriye neza, aratwereka ukuntu yatanguye nahageze, aranatwereka ko yipfuza kuzobandanya bikunze. Mbere mu turiko turakorana stage yavuze ko bikunze akabona ukuntu twitwaye azoshobora kuraba abasigarana, mbere binagenze neza akaronka ukuntu abona yozoza bitunganya arashobora kutumenya twese. Uno munsi waratanguye stage, urashima n'ukuntu bakwakiriye, mbega ubona utegekanya iki inyuma yuko stage irangira? Jewe bwa mbere na mbere nkishika ngaha ibyo nashitse mbona ni ibintu nahora niyumvira cyane ukuntu bashobora kuba bandika ku bintu bitandukanye, imipira, inkofero, imitaka, amadepriya, nkasanga yanditse ko ibintu nkiyumvira ukuntu babikora nkabibura. Ni narashitse ngaha bashobora binyereka, baranyereka ukuntu babigenza. Vraiment naragize ibyishimo cyane kubera ni ingabirano narose mu byo nahora niyumvira, nabirose. Ubu nanje ndashobora kuzogenda nkabikora mu kibana yaho nzoba ngeze, ndamusengiza amahirwe nkaronka ibyuma bishobora kubikora. Yego uri ngaha nkwarongitswe muri stage no mugambi Paeej, nakaye kajambo ubwira abantu bari muri Paeej? Akajambo no bari abo muri Paeej no kubashimira kuri iki cyimviro bagize cyo gutanga ama stage kugwaruka, kubera turabye iminsi twari tumaze muhira yari iminsi myinshi cyane, twarabura ahantu dushobora kuronka ubumenyi na cyane mu bintu twiyumvira. Jewe nk'ubu namaze amashuri mu mwaka wa 2019 sinigeze ndonka ukuntu nze ndakabura ubumenyi, ariko iki cyiyumviro bagize kiranshimishije cyane kubera nanjye ndashoboye kuronka ikintu nshobora kuzobarira abandi ati ndazi iki. Mu minsi yeze ndetse n'ubu habaho ibintu turiko turarondera nka aho dushobora kuronka akazi, kazawumva ngo experience de 5, experience de 3. Twebwe ico kintu cyaradutuma tutashobora no kudepoza kubera wararaba aho uri ugasanga iyo experience nta no munsi n'umwe urigera uronka naho ukora n'ikintu na kimwe. Mbere harageze n'igihe dutangura kuyumvira ati burya ntituzosubire kuvuga ngo bagize ngo experience de 5. Ubu rero experience natwe tugomba kwaviza, tuzohora tuvuga yuko dufise experience mu bishomeri, ariko kuri intambwe ndashoboye kuzovuga yuko mfise experience muri domaine zinize kubera ndabikuye muri DH TELECOM. Yego we waragiriwe amahirwe uriko uraronka stage izo gufasha gukabura ubumenyi bwawe, ariko igihugu kigizwe n'ugwaruka rwishi bashobora kuba badafise icyo bariko barakora, ariko kandi urabona ko hariho n'ugwaruka ruri ku kivi, byanatumye uronka aho kurera stage. Nakahe kamubotera urundi gwaruka kugira ngo umwe wese mu mpano yoba ashoboye bave hasi batangure kuza baragira icyo twita création de l'emploi, kugira ngo twese dushobore gutera imbere? Ego ico no keburira ugwaruka nuko keshi turiyumvira ikintu tukaja dusanga nta buryo dufise bwo gutanga, ariko ico no keburira ugwaruka nuko kijya kintu wamaze kuciyumvira naho bataburyo ufise, egera ujya muntu ubona yuko yamaze kubyinjiramo umara ati jewe nariko nipfuza gukora ikiniki, nagiteguye kunuko ariko nabuze umutahe ukuntu nshobora kugitanguza, sinzi ko ari cyo wumfasha.
nk'aba basanzwe barabimenyereye arashobora kukubwira ati urakoze kumpereza ikintu nk'iki jewe sinaye bwabo menye yuko nico kibaha ariko kubona ukimbariye nanje ndagiye kugikorera ko nzoguhereza inyishu canke ndagubarira uzoze tukifashanya. Urakoze nawe. Nagomba nshimire cyane Kumbizi TV yadusanze nga muri DH Telecom izohore izayirakurikirana cyane aba jene bagiye gukorera amastage hatandukanye na cyane no guteza imbere isata cy'abajene kubera hariho urunani rw'abajene mu Burundi aho bari hari igihe usanga batabakurikirana cyane mugabo Kumbizi TV ndiko ndabona kurikira byifatamo neza na cyane nshiye kuri aba bantu barose amastage bavuye muri Paeej. Urakoze Murakoze cyane.